Yesayi bakunzi ba PITV, iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi turabandanya n'igice kigira kabiri kijanye na ya mateka twabahaye ajanye na wa mugabo Robert Oppenheimer, umugabo w'umunyamerika bivugwa yuko ari we yakoze bombe atomike yambere, ya bombe yakora ibara mu Buyapani. Mu kiganiro giheze twababwiye uyu mugabo ukuntu yatanguye kwiga ururimi rw'igihindu ruzwi kwa Sanskrit, ngo rumwe mu ndimi za kera cyane zavugwa mu gice cy'Ubuhinde n'Uburaya, kugira ngo abashe gusoma no kumva inyandiko itari isiguye y'umugabo yitwa Bhagavad Gita, inyandiko yaje gukuramwo wa murongo uzwi cyane ngo nabaye urupfu. Aya namwe mu majambo yavuze ariko afise insiguro n'inkomoko yo ku mugabo yitwa Bhagavad Gita. Bisa naho ivyo yakunda bitari ivy'ubwenge gusa, ahubwo n'ibijanye n'imibereho y'umuntu byatanguye muri ca gitabo yasomeye mu Bufaransa. Uyu mugabo yitwa Bhagavad Gita, inkuru yibanda ku ntambara hagati y'ingabo zibiri z'umuryango utunze, yahaye Oppenheimer ivyiyumviro by'uko gutinya ingaruka bitagomba kuba insiguro yo kutagira ico ukora. Uyu mugabo afite amakete menshi yanditse hano, ngo mwikete yandikiye umuvandimwe wiwe mu mwaka w'1932, Oppenheimer yamubwiye ibijanye na Gita, maze avuga intambara nka kimwe mu bintu bitanga amahigwe yo gushira iciyumviro mu ngiro. Hagati y'umwaka w'1930, Oppenheimer yahuye na Jean Tatlot, umukobwa yari umuganga w'indwara zo mu mutwe, ngo aramukunda cyane. Ku bivugwa n'abashakashatsi Bed na Sherwin, ngo imiterere itangaje ya Tatlot, uwo mwigeme, ngo yari ihuye n'iya Oppenheimer, yari umunyabwenge akunda gusoma cyane. Oppenheimer ngo rero ngo yasavye urukundo Tatlot inshuro irenga imwe, ngo uyu mukobwa amuhakanira. Gusa ngo bizwi ko ari we yinjije Oppenheimer muri politike y'ubuhezanguni no gukunda ubumenyi canke expertise y'umugabo yitwa John Donne. Ngo bombi ngo bakomeje kuja babonana rimwe na rimwe nyuma yuko Oppenheimer arongoye umuhanga mu bumenyamuntu Catherine Kitty Harrison, ngaho hari mu mwaka w'1940. Uyu Kitty yagomba gusanga Oppenheimer muri ya projet bise Project Y, aho yakoze nk'umushakashatsi ku ngaruka zitegwa na radiation. Umugabo ukomeye cyane azwi ku izina rya Albert Einstein, umuhinga akomeye muri fizike akomoka mu Budagi. Uyu mugabo ngo yashoboye kuvumbura ibintu byinshi ibikuru bizwi cyane, akaba yashoboye kubivumbura ni nka Google Map, igufasha kuronka inzira no kukuyobora kuja ahantu utazi. Uyu mugabo kandi ni nawe yavumbuye isaha yo muri telefone ndetse n'igikoresho cyitwa lasers gifasha imiryango automatique kwiyugurura. Uyu mugabo rero Albert Einstein niwe yavuze ko Robert Oppenheimer ngo akunda ikintu kitamukunda. Mu mwaka w'1939, abahinga mu bugenge cyangwa mu bya fizike ngo bari batewe impungenge zikomeye n'inkomezi za kirimbuzi kurusha abanyapolitike, ngo kandi ikete rya Albert Einstein yatumye iki kibazo kimenyekana ubwa mbere, kikitabwaho n'abategetsi muri Amerika. Ngo nta kinini bagikoze ko, ariko kuburira ngo byakomeje kuvugwa mu muryango w'abahinga muri science. Amaherezo bituma perezida w'ico gihe agira icyo akora. Nk'umwe mu banyabwenge bakomeye mu bugenge muri Amerika, ngo Oppenheimer
yari umwe muri benshi bashinzwe kwiga ku cokoreshwa imbaraga kirimbuzi. Kugeza mu kwezi kw'icenda umwaka w'1942, igice kimwe kubera uruhara rw'umugwi wa Oppenheimer vyaraboneka ko umugambi wo gukora bombe kirimbuzi wari ugiye gutangura. Kubw'abashakashatsi Bedi na Sherwin ngo ubwo yumva ko izina ryiwe ari ryo ririko riravugwa cyane nk'umuntu ashobora kuba umukuru w'ico cyiyumviro, ngo Oppenheimer yatanguye imyiteguro yiwe. Ico gihe yabwiye inshuti ziwe ati ngo mpagaritse amahuriro yose n'abakomuniste, kuko ntabikoze ngo leta izobona ko bikomeye kunkoresha. Sinshaka ko hari ikintu kibuza ko nokorera igihugu. Bigaragara ko uyu mugabo yari umuntu akunda igihugu cyane, umupatriote akomeye cyane. Nyuma Einstein yagize ati ikibazo ca Oppenheimer nuko ngo akunda ikintu kitamukunda, aho yari karasigura leta zunze ubumwe za Amerika. Bisigura yuko yakunda igihugu ariko igihugu naco kitamukunda. Ngo gukunda igihugu no gushaka kunezereza ngo vyagize uruhara runini mu kumushira muri uwo mugwi. Umugenerale azwi ku izina rya Leslie Groves yari umusirikare, yari arongoye Manhattan Engineer District, ngo niwe muntu yari ushinzwe gushaka umuhinga muri siyanse wo kuyobora umugambi wo gukora iriya bombe. Mu gitabo cyanditswe mu mwaka w'2002 kizwi nka Racing for the Bomb, ubwo General Groves yatanga icyumviro ko Oppenheimer yoyobora ico gikorwa, ngo hari abamugwanije cyane bakemanga uruhande rwa politike ihejeje inguni y'abaribero yariho ico gihe. Ariko kubera ubuhinga bwiwe bwari buzwi, Groves yongeyeho n'ubushake budasanzwe bwiwe. Wari arongoye igisata cy'umutekano muri Manhattan Project nawe yabonye ko kiretse kuba ari umwizegwa ngo ntiyonatuma hari ikintu kibuza akazi kiwe kurangira, kongera ko amateka yiwe muri siyansi. Mu gitabo cyo mu mwaka w'1988 kizwi The Making of the Atomic Bomb, umugabo yitwa Isidore Rabi, ya nshuti ya Oppenheimer, asubirwamwo avuga ko yibaza ko ari nko guha umuntu akazi kutiyumvirwa ko, ariko mu nyuma akaza kwemera ko impamvu ari uko ubuhanga cyangwa ubuhinga bwiwe bwatunguye General Groves. Tugarutse i Los Alamos, Oppenheimer yakoresheje ubuhinga bwiwe, umwanya wiwe n'ubushobozi bwiwe bwose kurusha ahandi hose yigeze guca. Mu gitabo cyo mu mwaka w'1979 kizwi nka What Little I Remember, Otto Frisch, umuhinga mu bugenge fizike yavukiye muri Autriche, yibuka ko Oppenheimer atazanye gusa abahinga muri siyanse bari bakenewe muri uyu mugambi, ngo ahubwo yanahaye akazi umuntu asiga amarangi, umuhinga muri filozofi n'abandi bantu bo mu mico itangaje, kuko yumva ko umuryango w'abantu bajijutse wowe udakwiye abo batarimwo. Inyuma y'intambara, inyifato ya Oppenheimer ngo yabaye nk'ihinduka. Yasiguye ibigwanisho ruhonyanganda nk'ibikoresho byo gusomborotsanya, kugwa gitumo no gutera ubwoba, n'uruganda ruzikora nk'akazi ka sekibi. Mu nama yo mu kwezi kw'icumi umwaka w'1945 mu buryo buzwi cyane, yabwiye perezida wa Amerika agira 33 w'ico gihe Harry Truman ati numva mfise amaraso ku ntoki zanje. Nyuma ngo perezida yaravuze ati namubwiye ko ayo maraso ari ku ntoki zanje ngo andeke ari jewe ndabikurikirana. Mu gihe cyo gukora iriya bombe, ngo Oppenheimer yabwira abandi bahinga bakorana ko atari bo bazobazwa ibijanye n'uko ico kigwanisho kizokoreshwa, ngo ko bobo ico bokora ari akazi kabo gusa. Amaraso niba hari ayazomeneka azoba mu minwe y'abanyapolitike. Gusa bisa naho amaraso amaze kumeneka, ngo Oppenheimer ngo ivyo vyiyumviro vyo ngo vyahindutse mu buryo nawe atashobora kwiyumvira. Nkuko abashakashatsi babivuga, Bedi na Sherwin, mu gihe cya nyuma cy'intambara
umwete wiwe muri komisiyo ya leta y'inkomezi kirimbuzi yagwanya ikogwa ngo y'ibindi bigwanisho kirimbuzi ngo harimwo na bombe y'imwemo irenze cyane mu nkomezi izwi nka hydrogen bomb. Ivyo bisigura yuko yari yatanguye kumenya ububi bw'iriya bombe yari yakoze n'ingaruka zayo. Uco twigoro dushasha twiwe ngo twatumye leta ya Amerika itangura kumukorako iperereza mu mwaka w'1954 ngo ndetse ngo yambugwa uburenganzira bwo kugera aho yakorera ngo birangira akazi kiwe muri ibi bikorwa karangiye. Umuryango ukomeye cyane muri za kaminuza ngo warashoboye kumugwanirira, uyandikira ikinyamakuru The New Republic mu mwaka w'1955, yandikira ikinyamakuru The New Republic mu mwaka w'1955. Umuhinga muri filozofi Bertrand Russell yagize ati iperereza ryagaragaje ko nta gushidikanya yakoze amakosa, ariko ngo nta kimenyetso ko muri yo harimo ibyo kutizegwa cyangwa ikindi kintu cyafatwa nk'ubugambanyi. Mu mwaka w'1963 ngo leta ya Amerika yamuhaye agashimwe kazwi nka Enrico Fermi Award nko kumuhonga, ngo ariko hashize imyaka 55 apfuye. Ni ukuvuga yuko mu mwaka w'2022 nibwo leta ya Amerika yakuyeho icyemezo cyayo cyo mu mwaka w'1954 cyo kumwambura ubuziranenge, yemeza ko Oppenheimer ngo yari umwizerwa akomeye cyane. Mu myaka ya nyuma y'ubuzima bwa Oppenheimer ngo yakomeje guhagarara ku kwemeza ko mu buryo bwa tekinike ngo iriya bombe yakoze ngo yakozwe neza, ariko akicuza ingaruka zayo. Inyandiko nto y'ivyo yatangaje ivuga ko inshuro zirenga imwe yavuze ko iriya bombe yari nta kabuza yategerezwa gukogwa. Ngo yamaze imyaka 20 ya nyuma y'ubuzima bwiwe ari umuyobozi w'ikigo cha Institute for Advanced Study muri kaminuza ya Princeton, akorana vya hafi na wa mugabo Albert Einstein n'abandi bahinga mu bugenge canke mu vya fizike. Menya rero amaherezo y'uyu mugabo Robert Oppenheimer. Bivuga yuko mu nyuma yaje kwandukirwa n'ingwara ya kanseri yo mu muhogo, riba iherezo ryiwe. Los Alamos mu mvugo ziwe ngo yashimikira ku kamaro ko gukorana kw'abantu bo mu mico itandukanye, kandi ko abahinga muri siyansi bakeneye abo mu mice mu yindi mice kugira ngo bumve neza ingaruka za siyansi nk'uko Bed na Sherwin bavyandika. Kubera iyi mpamvu ngo yahaye akazi muri wa mugambi abahinga bo mu yindi mice nk'abasizi, abahinga mu byo kwiyumvira abafilozofe, abahinga mu kumenya ibya kera historien ndetse n'abandi. Nyuma yaje kwemeza ko inkomezi za kirimbuzi ari ikibazo kirenze inkomezi z'ubwenge n'igihe by'umuntu, nk'uko Perezida Truman yabivuze mu majambo yiwe ko ari imbaraga nshasha zidakwiye gukoreshwa mu mpinduramatwara. Mu ijambo yavuze mu mwaka w'1965 nyuma rikandikwa mu mwaka w'1984 mu gitabo yise Uncommon Sense, Oppenheimer yagize ati numvise bamwe mu bagabo bakomeye b'ibihe byacu ko babonye ico kintu gitangaje cyane, bari bazi ko ari ciza kuko bari bafise ubwoba. Yewe no mu bihe bikomeye byo gukora ikintu kibi cyane, Oppenheimer yagumanye yasura yuzuye amarira yari yaravuze mu myaka 20 imbere. Izina Trinity ryahawe igisasu ca mbere bagerageje bikekwa ko ryavanywe mu mvugo y'umusizi John Donne, wa musizi Oppenheimer yakundishijwe. Wa mugore Jean Tatlock bikekwa ko Oppenheimer yakomeje kuba mu rukundo ngo yari yahuye umwaka umwe imbere y'uko kira gisasu giturika. Umugambi w'iriya bombe ahantu hose wari uzwi nk'icyumviro ca Oppenheimer n'uburyo bwiwe bwo gukunda no guteza akaga.
birashoboka ko arico General Groves yamubonyemwo ubwo yamukoresha ikibazo ca interview c'akazi muri Project Y. Uretse kuba ari umwimbu w'ubushakashatsi, iki gisasu ngo cari umwimbu w'ubushobozi n'ubushake bwa Oppenheimer bwo kwiyumvira kwiwe ko ari umuntu yatuma gishikwako. Umunywi w'itabi kuva mu bwana bwiwe, Oppenheimer ngo yaje kugwara igituntu inshuro zitandukanye mu buzima bwiwe. Yaje gupfa umwaka w'igihumbi kimwe amajana 967 azize kanseri y'umuhogo. Yari afite imyaka 62. Imyaka 2 imbere y'uko apfa, mu gihe kidasanzwe kuri we cyo kwiyorosha, yasiguye itandukaniro ryo gukora siyanse n'ubusizi. Yavuze ko bitandukanye n'ubusizi, siyanse ngo ni business yo kwiga kudasubiramwo ikosa uwakoze. Aya niyo mateka y'uyu mugabo Robert Oppenheimer, umunyamerika akomeye muri fizike, ariwe yakoze iriya bombe ya mbere yaturikiye mu Buyapani, ariko ikaza kumuviramo ikintu gikomeye no kwicuza. Nuko rero bakunzi ba PITV, turabashimira cyane, mugire subscribe, like na share ku biganiro byacu. Mwari kumwe na Moses Angelo. Bye bye.